tumaze umwaka mu kwezi kwa 12 dufitaniye partenariat na UNICEF muri iyo partenariat harimo guherekeza ibikorwa byo gukangurira abarundi gutahura no kumenya ingene gukingira ikiza ca coronavirus. Hanyuma muri uwo mwaka turakora ibitandukanye, hari twatekanije yuko bubaho ihiganwa ryo gukora digitali. Maze yuko mu mashuri menshi haba mu nguriro cyangwa ahandi henshi usanga bakeneye installation ifashe yuko abantu bashobora gukaraba batarinze gukora impamvu ibyuma cyangwa ibiti. Hanyuma turasaba yuko abantu buza muri iryo higanwa. Hanyuma ikindi twari dushaka gushika ko yuko iryo higanwa ryitabwa n'u Rwanda, abatanga abasubisiyona iyo competition aba Rwanda, kugira ngo twebwe muri Jimbere dufashe ugaruka kumenyekana, dufashe ugaruka kuronka frambu. Murabizi ko hano muri Jimbere mu majambo dukunda gukoresha cyane ari ijambo rya frambu, turakunda kwambara frambu. Kumva rero tubonye bano banyeshuri hano babiri bariko baratwiga gutya, tuba tuzi yuko mu minsi tuzora duhura mwibarabara baronse akamashe ka UNICEF, tukabaramutsa n'icyubahiro cyinshi kubera tuzi ko baronse frambu kandi ko Jimbere yabigitsemo uruhara biratunezera cyane rwose. Hama natwe kano kanya tugakoresha dushimire umuntu wese duhereye kuri Jimbere yadutumye tukaja kuri abose batubwiye. Twebwe abantu twari tuzi ababiri mu bose ariko bose turabanyarwanda, umwanya mwiza wo kumenya mwese icyakoze kugira baduhe ino chance yo kuhereza ivyiyumviro twaba dufise nk'ivyiyumviro tukabishyira mu ngiro. Jimbere mu kulansa iyo concours icari yagishizemo kuko gushiramo ikintu cyerekana ubudasa n'ibindi byari byasanzwe. Twibagije ku bintu, twafatiye ku bintu bibiri cyane cyane. Hariho ubukomezi ikintu kiramba umuntu ashobora gukoresha, hanyuma ikindi kintu twibagije ko ni mobility, ikintu ushobora gukura ahantu ukagishyira ahandi, kuko hari rimwe na rimwe usanga bikenewe. Haba na fonctionnalité y'ikintu uko gikora, ukabona ko cyakomplisa amakondisiyo ya kongera ukarabe, kuko urumva kongera ukarabe ubwawe n'ikintu bituma umuntu atagira mu kurwanya iviririkana rya malariya y'amasare hamwe na coronavirus. Niyo yari defite twari dufise, ibyo byose n'amadeni twakoreye ko byatumye ukora. Tugomba kandi gukengurukira rwose ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, kuko murabizi yuko ibijanye byose na coronavirus ubushikiranganji burabifise ko uruhara mu kudufasha kumenya ibiriko biraba, mu kudufasha kuduha impanuro, mu kudufasha kumenya ingene twikingira n'ingene twigenza. Nanone muri kino gikorwa cyo gushobora gucagura abatsindiye rino higanwa baratwikiye kudufasha, akaba yaraje ejo turakorana, bararaba amaofa 18, barafata umwanya barayicira bararaba yose maze baratora ino ekipe. Dushimire kandi agent de développement du Burundi ASENAPI, kuko mu nshingano zabo harimo ibyo guherekeza ibijanye n'amaentreprise, guherekeza ibijanye na initiative entrepreneuriale. Ibi bano banyeshuri bagize bakiri ku ntebe y'isomero bijanye n'ibyo bamaze iminsi bagira formation des jeunes, kugira ngo bashobore kugira ama business plan, bashobore kugira inshingano nziza zanditse neza z'ibyo bagomba gushikiriza sur le marché. Hanyuma nabo nyine baratwikiye ubudufasha kuraba amaoffre yatanzwe, maze abo bose bahuriza kuri bano bagenzi bari ngaha.